jewe kamubwira umugabo wanjye nagaru mwadeperi ni mu Kristo yizera Imana cyane ntabwo nanjye naga Imana yanyobora ku muntu udasenga sibyo ntabwo na uso twahurira naho twahurira si umwadeperi kumva yenzo umugabo wanjye nyubahe n'Imana reka mubwira dutanguranye n'amajwi ya Vestine ariko aravuga yuko azokubaha umugabo wiwe adashingiye kuri iki canke kiriya. Ku marezo sosio hose huzuyeho inkuru ya Vestine ivuga yuko ashobora guhagarika kuririmba bivanye no kutumvikana kuri hagati y'umugabo wa Vestine hamwe na manager wiwe asanzwe amanaginga ibikorwa vyiwe Irene Murindahabi. Mbega vyoba vyavuye kuki? Iyi foto mubona ni ya Vestine, muyitegereje neza murabona ko hariho impinduka bivanye n'ukuntu mari musanzwe muzi uyu mukobwa Vestine, na cyane cyane urevye ku mutwe wiwe. Mbanze ninjire kuri Vestine na Dorokasi, uburyo Irene yanababajwe cyane n'uburyo Vestine yadefirije agakira miriya misatsi. None umuntu yarongowe yagiye mu murenge, tekereza ko ukimufite ijambo. Iminsi ibiri ishize uwitwa Vestine amwandikiye ibaruwa isezera ivuga ngo dore ibyo umugabo wanjye adashaka, nyuma yuko abimuye aje kubatuzana i Kigali umuryango wose. Ibyo sinabivuze. Manager wa Vestine na Dorokasi avuga yuko kumva yuko Vestine na Dorokasi basanzwe basenga muri ADPR mubakizwa mu bikorwa byose yabakoreye, yaba amavideo yaba amafoto. Avuga yuko atigeze ashaka gutakaza image ya ADPR, image y'abakizwa. Ati ni naco gituma n'ubu atorota akorana n'abantu bifata uko bashatse, ndavuga mu kwisiga, mu kwambara. Ati bategerezwa kugumana kakaranga ko mubakizwa, wa muco wo mubakizwa, bakambara bakikwiza, bakareka gusukisha imishatsi, ibyo kwisiga utuntu ku munwa, ku maso bakabireka. Iki nico gituma ibimenyesha makuru vyose bivuga ko Vestine ashobora gutandukana n'uyu mu manager Irene Murindahabi, ndetse akanaheba no kuririmba bivanye n'umugabo wiwe. Umugabo wa Vestine ntashaka ko Vestine yoguma uko yahoze, ahubwo yohindura utuntu tumwe tumwe, akisukisha, akisiga, ndetse agahindura n'imyambarire. Abantu bakomeje kwibaza ngo ese uyu mugabo wa Vestine ni umuntu ki? Mbega abo bakundanye ryari ko twabonye giturumbuka bari imbere y'amategeko? Ese bakundanye ryari? Uyu Idrissa akaba ari n'umugabo wa Vestine, aturuka mu gihugu ca Burkina Faso. Ibinyamakuru vyinshi bikaba bivuga ko ari umuhegwe, umugwizatunga, umunyamafaranga. Bakaba bakundanye imyaka 3 tutabizi, kubera ko bakundanye Vestine aciga mu mwaka wa 4 w'amashure yisumbuye. Nubwo bitoroshe kunyegeza urukundo nk'umuntu ari celebre nka Vestine, ariko wewe yarabishoboye. Uyu Idrissa yubatse inzu y'akataraboneka ayubakiye mama wa Vestine ahantu bita i Musanze, aho Vestine asanzwe avuka, ndetse iyo nzu yamutwaye amafaranga arenga gatoya miliyoni 30 z'amanyarwanda. Aho ubona yuko uyu Idrissa yarakundanye urukundo rukomeye cyane na Vestine kuva na kera. Reka twizere yuko uyu Vestine azokomeza gukora umurimo w'Imana biciye mu ndirimbo ziwe ziduhimbara, dukunda, zidufasha. Ndabizi nawe uri umukunzi wa Vestine. Ja muri commentaire utubwire igitekerezo cawe uko kino kibazo ukibona. Mukanya nitwaronkani makuru aramvuye tubaza kuyabashikiriza, na cyane cyane ayerekeye uno mugabo wa Vestine Idrissa. Aha ni kuri Achieve Your Dream TV, mwari kumwe na True Boy.